Ibyo bigo twobiha uburyo bukwiye. Ibigo ndangakaranga n'ivyibutsa kahise ku Burundi bijanye n'ibigabiro hari anyi ku nganzo z'abami n'ibigo nk'ibi vya musée vivant tubona ngahanyi ariko wiravye eta birimo urabona ko vyasinzikaye bitafashwe neza nk'akarero turashura kora musée vivant iraboneka ku nganzo rimwe na rimwe umuntu agiye gutembera arabona kumenga haribagiwe mu kiringo cawe ca mbere c'imyaka indwi wihaye imyaka ingahe kugira ivyo bigo Bwa mbere ivyo bigo bitsa kuba byasanuwe tuvuge nitwateba mu kiringo c'imyaka ibiri biba vyasana kuko birafasha kugira ba mukerarugendo binjire batange n'uburyo buri ngaha. Ndaguha akarorero ijya Place de l'Indépendance. Ona ijya Place de l'Indépendance umuntu arenganye hajya ni normal twahakora gute kugira ngo umuntu ahaciye acamye na historique ya independence yose ingene vyagenze. Twebwe sinzi ko mumaze kujamo hakurya cyamaze mu Bushinwa uravye place mu Bushinwa place rouge canke place aho Mao Tse-tung ari kugira winjire uravye abantu ariko barahinjira ni bantu benshi cyane gose kandi bose basiga batanze ifaranga hagenda nta kuntu twobikora hajya ndadaye kwa gasore nta kuntu twokubaka ahantu abantu bazora binjira bagafata n'amashuga yonyine bagura namara menshi abarinjiye ku gihugu tukaraba ukuntu nibaza ko twebwe ivyo bigo twobiha uburyo bukwiye twobiha uburyo bukwiye cyane cyane le ministère ya culture yoronka budget ikwiye kugira ngo aho hose hariho ivyibutso aho hose hariho bigabiro canke nk'uno munsi abana baruka n'umubwira ikigabiro ngo kubica ico. Alors j'aime nagiye kuraba mu Bushinwa tubate la muraille de Chine. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah, iki de spécial. Kuduga imisozi bagiye barashira utuntu ugashuruhuka ukanyifana ugatanga amahera ukagura igipurizo ukagura iki aha nitwo bigira dufise imisozi myinshi ishobora gusuma muraille de Chine cyane gose ngaha. Alors ivyo rero nuko tuvye exploiter tubishira n'abarundi tukabinisia kuko abarundi benshi ntibakunda kuja kuratira ijisho ivyara Rashid Karera canke hehe usanga abarundi ntavyo bamenyereye two kwigisha inyigisho uburyo kujya bavuga ati nta mushinwa n'umwe atoja kuri kuraba muraille de Chine abarundi bakamenyera nabo nyine ko bashobora kuja kuraba kuratira ivyo bintu aho hari amasite y'igihugu ashobora gufasha bamukerarugendo kuko biriza amahera iyo ni modalité de diversifier les ressources tubahaye uburyo turazi neza yuko mu nyuma uburyo nibwo bazosayiriza leta atangorana.